nihaba hari ikintu nshaka nzokora cyane kugira ico kintu ndakigereho, nitayeho uko abantu bazomfata, nitayeho abazonca intege, kuko abacana intege barabaho kandi barahari. Ugakora business ukaronka abaguca intege benshi, abagushigikira bakaba bake. Rero mu buzima ivyo bintu uzovyitege byose, cyane cyane nka business ya YouTube yoyo n'urundi rugamba. Abakubwira ko wahindutse maraya, abakubwira ko wahindutse iki n'iki n'iki, ko ivyo bintu bidashoboka. Ariko uzokora unezereze umutima wawe, apana kunezereza abana b'abantu. Abana b'abantu ntibakugaburira, ugaburirwa n'ivyo ukoze. Uzokora ikintu rero kugira unezereze umutima wawe, ntuzokora ikintu kugira winezeze.